Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no bonesha kure yacu kandi yanyu muhuza TV. Uyu numwe tugiye kubagezako amakuru biriko biravugwa bigizwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzogaruka cane ku biriko biravugwa mu gisata ca politike ndetse n'impinduka umukuru w'igihugu Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye ariko arakora mu biro vyiwe Ntare House. Ndabaye kazi rero muri ano makuru bivanye naho mudukurikirana muherereye muri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana baherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, abari ku mugabane wa Afrika ndetse no mu makungu ya kure, mwese ndabaye kazi muri ano makuru. Kuva Perezida Ndayishimiye afashe ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2020 muri Ruheshi gushika uyu munsi aramaze imyaka 4 n'amezi afashe ubutegetsi. Muri ico gihe cyose Perezida Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi yarakoze impinduka zitandukanye yoba muri leta ndetse no mu zindi ndongozi zo mu nzego zihambaye z'igihugu, aho twavugamo nko mu rwego rw'igipolisi aho hahinduwe umugenduzi mukuru waco, mu rwego rw'ubucamanza na harahindura vyinshi cyane, aho Sylvestre Nyandwi n'abandi bose bari bakomeye mu gisata c'ubutungane nabo bavanywe muri ayo mabanga. Saba gusa kuko mu mwaka w'ibihumbi 2022 vyashikiriye igihangange kidasanzwe ngaha mu gihugu c'u Burundi, wahoze ari umushikiranganje wa mbere Arengiyome Bunyoni nawe akurwa mu mabanga yo kuba umushikiranganje wa mbere. Uyu kandi akaba ari nawe yarafise ipete rihambaye cyane mu gipolisi. Ibi rero nivyo vyatumye babona ko abandi bategetsi babona ko Perezida Ndayishimiye ashobora kuba ashaka impinduka ndetse atanico ariko arikanga kuri ubukuru ku ndongozi nimwe itabona ibintu kumwe nuko abibona kandi itagendera mu murongo yatanze. Kuri iyo mpamvu rero abategetsi batatu barabugujwe n'umukuru w'igihugu mu mabanga. Aba bose bakaba bari bankiwe gusohoka bacungiwe indani. Bikaba bivugwa ko bashobora no guca bahagarikwa nyene n'iperereza. Abategetsi batatu babugujwe mu mabanga mu biro vy'umukuru w'igihugu akaba ari Jean Baptiste Baribonekeza, Cyrille Sibomana ndetse na Arcade Harerimana. Abo bategetsi bose uko ari batatu bahagaritswe bakaba bari bajejwe ivy'amategeko. Aba bari bagize umurwi wari ujejwe gutanga intonde z'abanyororo barabwa n'ikigongwe c'umukuru w'igihugu. Muri abo bose kandi Jean Baptiste Baribonekeza yararongoye ibiro biraba amategeko hamwe n'intwari ibereye mu biro vy'umukuru w'igihugu, mu gihe Cyrille Sibomana we yakora muri ivyo biro nyene ajejwe ibijanye no gutora ingingo zijanye n'amategeko, mu gihe Arcade Harerimana we yari umuhanuzi muri ivyo biro nyene. Abo bose rero nk'uko nari mejeje kubivuga bagikurwa mu mabanga babandanije bugaraniwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, aho bamwe bavuga ko nabo bashobora gukubitwa intahe mu gahanga, mu gihe abo bose bari bazi ko aribo bajejwe ivy'amategeko mu gihugu nabo bakwagirizwa ivyaha. Bamwe bati barashobora no kuba baraye ijoro rya mbere mu biro bikuru vy'iperereza hafi ya Katedrale Regina Mundi. Ibi vyose bagirizwa rero nk'uko tuza kubigaruka ko bikaba bije bikurikiza ryasekeza Perezida Evariste Ndayishimiye yari yatanguje ryo kurekura abanyororo 5442 bari bapfungiwe ivyaha bito bito. Ibi vyose turagira tuze kubigaruka ko mwidonido yano makuru. Gusa wewe ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo utoshikana nadushikiriza, kandi usangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira shikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze mbeze igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Ndabaye kaze muri ano makuru. Bamwe bati guhanura Evariste Ndayishimiye bitegerezwa kuba bitoroshe mu kiringo kidakwije imyaka 2 yirukanye abahanuzi bakuru babiri. Nkuko tubitangura mu ngingo yafashe ku munsi w'ejo uheze, Perezida Evariste Ndayishimiye yabogoje umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro ariwe Jean Baptiste Baribonekeza. Uyu Jean Baptiste Baribonekeza yagirijwe ikosa rikomeye cyane guhemuka trahizo mu kuba yari ku inkozi z'ikibi zitari ku rutonde rw'abagiriwe imbabazi n'umukuru w'igihugu. Abandi babogojwe n'abafashanya na Jean Baptiste Baribonekeza mu mabanga yahora ajejwe aribo Cyrille Sibomana na Arcade Harerimana. Aba nabo bakaba baragirijwe icaha kimwe na Jean Baptiste Baribonekeza. Ubundi muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 Perezida Ndayishimiye yari yabogoje umuhanuzi mukuru wiwe ajejwe ibibazo vy'amategeko n'intwaro Ambasaderi Renova Tabu amwagirije ko yamuhanuye nabi.
Ico gihe Renova Tab yari yahanuye Ndayishimiye ko yokururukira ku kibuga c'indege co muri Tanzania mu gihe yari avuye mu rugendo rwamushikanye i La Havane muri Cuba ni New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Renova Tab yatinya ko Perezida Ndayishimiye ashobora kwicwa ageze ku kibuga c'indege ca Bujumbura kubera havugwa cane umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Ico gihe General Prime Niyongabo yakekwa ko agomba gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye mu gihe Perezida Ndayishimiye we yoba yari yagiye asinya itegeko rikura General Prime Niyongabo ariko umushikiranganje wa mbere General Gervais Nderakobuca akanka kurisinya atabanje kubiganira n'umukuru w'igihugu. Renova Tab nk'uko amakuru dufise bitomora nawe nyene ngo yakuba amaze igihe gito mu mabanga. Uyu Jean Baptiste Baribonekeza yahoze arongoye kandi umugwi w'igihugu ujejwe agateka kazi na muntu CNUDH hagati y'umwaka w'ibihumbi 2015 ndetse n'umwaka w'ibihumbi 2019. Ni ikiringo cabayemwo ivyaha bikomeye cyane vyo kwica, kuboreza igufa, gupfungira ubusa no kunyuruza abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Jean Baptiste Baribonekeza we yabaye uwufukira ivyo vyaha vy'agahombera munwe bituma CNUDH itakaza iteka ryayo bita statut A. Jean Baptiste Baribonekeza kandi ari no mu bantu ngo banagwanije amatohoza ya sentare mpanavyaha mpuzamakungu CPI ku vyaha vy'agahombera munwa vyakozwe mu gihugu c'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Umuhanuzi mukuru w'umukuru w'igihugu abafise ibiro ajejwe mu biro vy'umukuru w'igihugu, uyu kandi akaba afise iteka ringana n'iry'abashikiranganje. Nkuko vyama bigenda rero iyo hafashwe ingingo zo kurekura abanyororo iheruka ryabayemo akarenganyo n'amanyanga, ni mu gihe hari abantu benshi bakwije ivyo tumwa barekurwa bagumye mu mabohero, akaba kandi ari n'amajana y'abanyororo bahejeje igihano cabo kugeza ubu bagipfunzwe. Wewe bakavuga ko gukura Jean Baptiste Baribonekeza bidakwiye vyonyine ahubwo akwiye gushirwaho umugwi uja kurenganura abarenganijwe bose nk'uko bivugwa n'abaharanira agateka kazi na muntu. Ubundi reka iki kibazo ciwe ndetse n'irikurwa ryo mu mabanga tuyigaruke ko neza. Tubanze twibuke ko hari ikiganiro cigeze gutangwa ciyamiriza irekurwa ry'umwigisha ni ukuri Fideli yarekuwe mu manyanga adasanzwe mw'iboro rya Bururi. Yagirizwa kugandagura umwana w'umunyeshure yigisha ku ishure rya Kajondi, mu nyuma abategetsi bagaca bamunyegeza. Ivyo rero biri no mu vyatumye abategetsi batatu baca babuguzwa mu mabanga kuko nk'uko amakuru ava mu biro vy'umukuru adushikira vyemeza. Ico kibazo carateye impari zidasanzwe mu biro vy'umukuru w'igihugu inyuma yaho ayo makuru ashiriwe ahabona. Umwe mu bakora mu biro vy'umukuru w'igihugu yagize ati: ico kiganiro nico cashavuje cyane umukuru w'igihugu, yagumye yidoga ngo abamufasha nibo bariko bararaza igihugu hanze, wanashima mu kanya bashobora kubatwara mu iperereza. Abanyegeje urya mwigisha Fideli nabo nyene muzoba mwumva ivyabo. Muri ico kiganiro kandi umutumire yari umushingwamanza Janvier Bigirimana, cyari gihagarariwe na kandi na Jean Philibert Karangwa arongoye Radio Peace FM. Ni mu gihe benshi babandanya gusaba ko abategetsi banyegeje umwigisha ni ukuri Fideli bomwerekana hari, kuko gushika ubu amakuru yatojwe yemeza ko ni ukuri Fideli anyegejwe mu rugo rwa muganga Jeremy Ndayizeye yaramutswe umugambwe CNDD-FDD muri komine Bururi. Benshi bakavuga ko rero ibi vyaha aba bose bagirizwa nibimara kubagira bose bashobora kuzokanirwa urubakwiye ku ngingo izo batanzwe n'umukuru w'igihugu kuko ivyo bakoze mu gisata c'ubutungane biri mu bintu vyababaje cane Perezida Evariste Ndayishimiye kuba na wewe atanga imbabazi, ariko abategetsi bo bakazikoresha uko bavyumva ndetse n'uko bavyishakiye mu nyungu zabo bwite. Ni mu gihe kandi nk'uko vyandikwa n'ikimenyeshamakuru SOS Medias Burundi, majambo yiwe yivugiye Reverano Ndikuriyo Imakamba uti ivyo nebwoko ryakozwe ntaco bitubwiye, Kongo nayo irafise uburenganzira bwo gushigikirwa. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverano Ndikuriyo yatangaje kuwa gatanu w'indwi iheze ko ivyabaye mu gihugu c'u Rwanda ataco bimbwiye kandi ko Kongo ifise uburenganzira bwo gushigikirwa. Warongoye uwo wahoze ari umuhari w'abagwanyi yageze igihugu c'u Rwanda kwica abantu muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu myaka 30 iheze bitwaje ko bariko bakurikirana abahutu ba FDLR. Kubwiwe ngo u Rwanda rutegerezwa guhagarika kwigirisha. Kuwa gatanu uheze Reverano Ndikuriyo yaratumye ikiganiro kubamenyesha amakuru mu ntara ya Makamba avukamwo mu manuko bw'igihugu.
ihitamwo ry'ikibuga Nkurunziza Peace Park Stadium si igihamana. Ico kiganiro ca mbere catangujwe n'idefendende yabikozwemwo imyimenyerezo abana bafise kuva ku myaka 9 kuduga n'imbonerakure abanywanyi b'umuhare w'urwaruka rw'umugambwe CNDD-FDD. Abamenyesha makuru bafashijwe mu buryo n'umugambwe uri ku butegetsi. Umukuru wabo yanatumye ko bobaza ku cicaro c'ubumwe bwa Buraya ibibazo bijanye n'ibihano Uburaya bwafatiye Burundi. Nako kandi baronse n'umwanya ukwiye wo kubaza ibibazo batekanye. Hageze rero kubaza ivyo u Rwanda rwagiriza Burundi aho ruvuga ko igisirikare cy'u Burundi gikorana na FDLR yo muri Nord Kivu, Ndikuriyo ntiyaciye hirya no hino. Uti ni kuki u Rwanda rwinjira mu bibazo vya Kongo? Nico kibazo mfise. Kongo no Burundi dufitaniye amasezerano yo gufashanya mbere no mu vya gisirikare. U Rwanda rubijamwo gute? Iyo migwi nayo u Rwanda rwagirizwa ko yakozeho nyabwoko hahise imyaka 30. Kuva mu mwaka w'1994 abasirikare b'u Rwanda abaja kubahiga badashoboye kubatuza birabaraba. Ngo rero batera umutekano muke kuki badurumbanya umutekano. Ntibateye Kongo kuva mu mwaka w'1994 no mu mwaka w'1995 bakica abantu bitwaje ko bariko bakurikirana iyo migwi. Uwo muntu agwanywa imyaka 30 yoba arinde, yoba yinjiye mu gisirikare afise imyaka ingahe? Niko yishuye umumenyesha makuru biboneka avuganisha vu. Ivyo nyabwoko Reverend Ndikuriyo yavuze ko ntaco bimubwiye ko Kongo ifise uburenganzira bwo gushigikirwa. Reverend Ndikuriyo akavuga ko u Rwanda rwiririsha kandi ko nyabwoko ryakoreshejwe nk'icitwazo ku ndongo z'abanyarwanda kugira ngo bagume batera Kongo. Uti aho nyabwoko ryabaye icitwazo u Rwanda rurengeshanya kwiririsha, reka kwiriza. Haize imyaka 30 batera Kongo. Twarabumvise bagwana bari kumwe n'Abaganda Ikisangani muri Ituri n'ahandi bavuga ko bariko barondera aba FDLR. Harahize imyaka 30. Birababaza u Rwanda ko Uburundi bugiranira imigenderanire na Kongo. Kongo irafise uburenganzira bwo gusaba ubufasha kandi birasanzwe kuko abagenzi barafashanya. Kuki bibababaza? Kandi igihugu cyabo gifise imbibe zacu kuki barazwe ishinga n'ibibera hakurya y'umupaka wabo canke vy'ukuri niyo bari. Niko uwo mukuru wahoze ari nuko uwo munyababanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Reverend Ndikuriyo yashikirije. Uwo kandi CNDD-FDD tubibutse ko yashitse ku butegetsi mwaka w'2005 bivuye ku masezerano ya Arusha yasinywe mu mwaka w'2000. Yabandanije ati ntimwibaze ko nza gutinya kubera bavuga ngo iyo nyabwoko jeje zose ntibindaba ibindaje shingana umutekano w'igihugu cacu, umutekano w'u Burundi, umwe wese narabe ivyiwe. U Rwanda rwaranse kwerekana ibirindiro vy'aba-FDLR kugira ngo abasirikare b'abarundi babacakire. Ku bwa Reverend Ndikuriyo abasirikare b'abarundi ngo barazwi ko bafise indero kw'isi yose. U Rwanda narwo rwaranse kwerekana ibirindiro vy'aba-FDLR abasirikare b'u Burundi bafasha FARDC igisirikare ca Kongo hamwe n'abafasha kugwana kugira ngo babatere. Uti Nyandicubahiro Evariste Ndayishimiye yarabivuze. Twaragiye muri Kongo duca dusaba u Rwanda rutwereke aba FDLR kugira ngo tubugurire ko umuriro, ariko ntibabikoze mu gihe abanyarwanda bari bajejwe igendereza. Bareke kwiririsha. Twababwiye tuti twereke ivyo birindiro vyabo kugira ngo tubitere kandi ariko baranse kubikora. Bishinga bavuga amajambo gusa. Mbere iki kirambabaza cyane. Nibareke kuvuga amateshwa, umwe wese narabe ivyiwe bwite. Niko umunyababanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yakoresheje imvugo hamwe y'agahemo ahandi y'agashavu. Intara y'Amakamba cyo kimwe n'izindi zo mu Burundi rafise ingorane z'ibura ry'ibinyobwa vya Braludi. Haraheze igihe kirekire, ariko ku igenekerezo ya 3/0 abatumire bandi Kuriyo barizimisha inyota. Ikamyo ya Braludi yategerezwa gutanga ibinyobwa mu makomine ya Mabanda, Makamba, Kibago na Vugizo yaciye ihindukizwa n'umukuru w'umugambwe hampande y'abo bana bakora ibirori kandi n'imbonerakure hamwe n'abamenyesha makuru barenga 90 bo mu Burundi. Muri ivyo birori hari hatumiwe kandi abanyamabanga bakuru b'umugambwe mu ntara zose uko ari 18 no mu makomine uko ari 119 baserukira CNDD-FDD. Abenshi mu bastaneri n'ababuramatari baturuka mu ntara shasha ya Burunga, akarere kose k'umanuko bushira ubuseruko n'akarere k'umanuko gashira uburengero. Ikabigizwe ubu n'intara za Bururi, Makamba, Rumonge, na Rutana bakaba bashizwe ko n'itegeko ry'umukuru w'igihugu hamwe
n'abarongoye ubuzi butandukanye mu ntara ya Burunga. Uti ntacyo leta y'u Rwanda yashotse ibivuga ko, ariko u Rwanda rwagirije u Burundi kenshi ko rukorana n'abakoze abanyabwoko mu Rwanda aribo FDLR, abo bafashanya n'igisirikare cya Kongo mu kurwanya cyane cyane mu ntara ya Nord Kivu, aho igisirikare cy'u Burundi cyarungitswe kuva muri Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2023. Ubwa mbere mu nzego za yasi, mu nyuma ku masezerano hagati y'amareta ya Kongo n'u Burundi, abasirikare b'u Burundi bafasha FARDC nabo bacuditse kurwanya M23. Reverend Ndikure rero we ntiyatomoye nimba u Rwanda rwaranse kwerekana ibirindiro vya FDLR igihe abasirikare b'u Burundi bari bakiri mu ngabo za yasi canke atari ico gihe. Tubibutse ko kuri ubu mu gihugu cya Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hariko haraberayo intambara idasanzwe hagati y'umuhari M23 ndetse n'igisoda c'ico gihugu. Rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nadushikiriza usangiza abagenzi no makuru aho bari hose kugira ngo nabo baje baraba mu bashikirwa amakuru n'ibiganiro dushikiriza mu bambere. N'umuhuza TV rero Imana ibahezagire mu bikorwa byanyu vya misi yose muri ko murakora.